Masi yatekeso mambike, my baby you're so romantic, wala urabasumba bose, ni wewe kuna mwingine. Nitwa Issa Jamal Yoya. Navukiye i Muyinga itariki 12 z'ukwezi kwa 4 1988. Sijyo nihaye ahubwo ikintu abantu benshi batazi nuko je namenye ko nitwa Issa ngira ngiye gutangura amashuri nayenze ko nitwa Yoya. Ndakuvuga ngo ni izina ryo mu bwana nanje bwanje ntazi ico cyavuye ko mugabo nakuze numva nitwa Yoya gutyo nyine hanyuma ndarikunda hanyuma bitamo kurikoresha nk'umwuga. Mfise diplôme mu gisata ca communication audiovisuelle nahejeje kuri Lumière. Imbere yo kutanga kuririmba narandika indirimbo n'ivyo mugabo sinkunda kuvuga ngo nandike abaririmbyi naka indirimbo izi kuko ivyo ni ibintu bivugwa n'uwandikiwe gusumba uwanditse. Ndavuga ngo mu gihe uwandikiwe adashimye kubishira ku mugaragaro je sinkunda guca ndabikoresha kuko ucume mu kwerekana ukuntu. Vya bimamatwi siba ntavyo kwibana vyagiyemo indirimbo yari wanje hanyuma ndavuganye na Lolilo tukora ivyashara vyacu nyene tukora business yacu hanyuma indirimbo iba iya Lolilo. Yoya sumusore bivana n'ico witwa umusore wewe mugabo jewe ndafise abana sindi mariye mugabo ndafise abana. Fite ba ex yabafise barenga batatu bane gutyo si benshi. Umukobwa wa mbere natrazi nari mfise imyaka ingahe yajya nimevye mu bwana ndibuka ko nagize mariage d'ailleurs bako nagize mariage nkiri umwana mfise nk'imyaka nka 8 ya 8-9 bimwe vy'abana vyamashanje naragize mariage. Abagabo bamaze gome poto ni benshi kuko ntavyo ntinya jewe ya umva igihe utabitinya ubihoramo mbwa mu gihe bitinya uronse ipoto ucugwana 2 ans ukazo bigarukamo waramaze kugira waramaze gukira. Ndashanda vyibuka navyo nibuka cyane kuko kera nk'ibimuyinga hari ibintu abantu benshi batazi twaratugira ama spectacle de danse y'amashure canke y'amagroupe c'est là ko mubana muri quartier natwe twari dufise rero groupe yacu yitwa Happy Children ndacayibuka harimo abantu benshi cyane mu generation yacu je nahora njare ku ma stage gutamba indirimbo z'igikongomani mugabo urumva ivyo ni ibintu vya kera ngira niyo ma stage ya mbere natangiye kujako sinshobora kwibuka ngo vyagenze gute kuko vyari ibintu nari umwana nabona umengo ibintu bisanzwe cyane. Stage maze kunjugumiza hari mu 2012 twaragiye kuririmba mu Bubiligi ku bintu bya 50 bari kuwa mbere mbonye stage nini ifise lighting ifise ama screen menshi nyuma ifise aba musiciens benshi kuri scene vyaramamwe byaranjugumije kabisa kuko ntavyo nari menyere kandi bose twara artiste benshi twara artiste bagira ku 10 twakoze ama repetition gihuti umva waba ufise ubwoba uvuga ati aho nshikira ubihava binanira imbere y'abantu bose hari muri 2012 mu kwezi kw'indwi.
kabisa sinovuga ngo naka na naka kuko mu ndirimbo zanje nakoreye mu Burundi benshi barazigize mu ruhare mugabo kugira mvuga umwe kuko arivyo bambaje ko mvuga umwe Amiri ndamwemera cyane kuko Amiri career yiwe y'ubu producer isa na yatangurira rimwe na career yanje yo kuririmba. Sinzi ni benshi vraiment ni benshi cyane ku isi hose no mu Burundi ni benshi pe. Libeshi rumba chasi no vyibuka gwese ndabeze mugana baza nk'umuvugisha mama aravyibuka. Jeni bora nkikora ibintu byanje by'umuziki kuko ndabikunda ibintu iyo biri muri wowe biragoye kugira uvyikuremo ngo ubihebe. Narahagaritse gusohora indirimbo nyinshi kuva hongereye hano mba mu Bwongereza kubera ko biba bigoye kuko umuntu aba ari kwiruka n'ubundi buzima hanyuma ukaronka umwanya muto on top of that ukaca ubura n'umwanya wo gukora studio cyangwa ukabura studio hafi. Jere nagize ikibazo cyo kubura studio hafi. Ikintu nkumbuye mu Burundi bwa mbere ndakumbuye abagenzi banje abantu twiganye ku ishuri, ndakumbuye klima yo mu Burundi, ndakumbuye ikiyaga, nkumbuye ibintu byinshi, ndakumbuye imikeke nkumbuye ibintu byinshi cyane mu Burundi, famille yanje, mama wanje, ba sister banje, nkumbuye ibintu byinshi pe. Ikintu cy'igitangaza n'ubwo ndakunda ino nta gihari kabisa. Shajere ndo mufana wa Barca muga turatsindwa muri iyi minsi tumeze nabi rafa pasitaravye na match twasinzwe ndwi byaciye biri byaranciye morale kabisa. Jamal nakahe kamutira abarundi muri kino gihe ni kihe kintu ufise ku mutima ushaka kubwira abarundi? Ikintu ufise ku mutima nashaka kubwira abarundi, hari umuntu mwene wacu yitwa Karim Babel agwaye amaze amezi 6 hafi agwaye ari mu bitaro, afise ikibazo c'amafyigo, famille yaragerageje kwishoboye buryo bwarabaheranye, urebe yakaradutera kamo ngo tumufashe. Nashaka nsaba umurundi wese ahantu hari ku isi haba mu mahanga canke mu Burundi yiyumvire afate Karimu nka mwene wabo, afate Karimu nk'umuvandimwe, yishire mu kibanza ciwe tumufashe.